rumwe mu manza zagarutsweho cyane yaba ku rwego mpuzamahanga ndetse n'imbere mu gihugu cy'u Rwanda. Ibitangazamakuru byo mu Rwanda n'ibyo ku rwego mpuzamahanga byagarutse ku rubanza rwa Dr Léon Mugesera. Bitazibagirana ku rubanza rwa Dr Léon Mugesera wavugiye ku kabaya amagambo rutwitsi. Mu manza ku byaha bya jenoside zaburanishijwe mu Rwanda, urwa Dr Léon Mugesera rwaburanishijwe imyaka 8 rwasize amateka atazibagirana bitewe n'ihangana hagati ye n'ubushinjacyaha n'ingingo zagibwagaho impaka kuva rutangiye muri 2012 kugeza rupfundikiwe burundu muri 2020. Saa 5:30 z'ijoro kwa 24 Dr Léon Mugesera hari muri Mutarama 2012 indege itwaye Dr Léon Mugesera yari ikandagije amapine ku butaka bw'u Rwanda ivuye muri Canada, aho uyu mugabo yari amaze imyaka. Indege yari arimo wenyine nimuherekeje kugira ngo rero akurikiranweho ibyaha byo gushishikariza abahutu b'intagondwa kwica abatutsi. Uyu mugabo akigezwa mu Rwanda amaso yose yahanzwe ubutabera bw'u Rwanda kuko yarahageze yoherejwe n'ubutabera bwa Canada ngo akurikiranweho ibyaha yakoreye muri meeting ya MRND ukabaye mwaka w'1992. Abakuru bakurikiye iburanisha ry'uru rubanza baruziho gusubikwa inshuro nyinshi cyane biturutse ku mpamvu za Dr Léon Mugesera cyangwa se abamwunganiraga. Dr Léon Mugesera yashinjwe ibyaha bya jenoside kubera ijambo yavuze ku 22 Gushyingo umwaka w'1992 ubwo yari mu yahoze ari prefecture Gisenyi ahitwa ku Kabaya. Abumvise iryo jambo bemeza ko yashishikarije abahutu kwica abatutsi, hakabamo naho yavuze ko abatutsi bagomba kandi kunyuzwa muri Nyabarongo bagasubizwa muri Abyssinia, kandi muri jenoside yakorewe abatutsi hari abajugunywe muri Nyabarongo. Urubanza rwe muri 2012 kandi rwaranzwe n'impaka kwifungwa n'ifungwa ry'agateganyo kuva mu rukiko rw'ibanze rwa Nyamirambo mu rwisumbuye zose zemeza ko akurikiranwa afunze. Muri Gashyantare 2012 Dr Léon Mugesera yasabye urukiko rw'ibanze rwa Nyamirambo amezi 2 yo gushaka abunganira, avuga ko ashaka abazava muri Canada ndetse arayahabwa. Nyuma yayo yasabye ukundi ko kuzuza ikipe y'abamwunganira. Ubutabera bw'u Rwanda bwubahirizaga ibyifuzo by'uregwa kandi Dr Léon Mugesera byinshi yarabihawe. Umwaka wa 2012 washize urubanza rutaburanishijwe mu mizi. Amezi 6 ya mbere Dr Léon Mugesera akigezwa mu Rwanda yahoranaga impamvu zituma urubanza rutaburanishwa nk'itariki yatanzwe igasubikwa. Igice cya mbere cyabaye icyo gushaka kuburana mu Gifaransa nk'amayeri yo gushaka gucenga imvugo z'ikinyarwanda yakoresheje ngo atazahamwa n'icyaha. Byageze muri Mata 2012 inkiko z'u Rwanda zaramweretse ariko ari umunyarwanda bityo agomba kandi kuburana mu rurimi ikiburanwa cyakozwemo. Izindi mpamvu zikomeye cyane kandi yakoresheje mu gutinza urubanza mu minsi ya mbere zirimo kuvuga ko we n'abamwunganira batabonye umwanya wo gusoma dosiye. Yakundaga gusaba urukiko kuringanizwa n'uwo baburana ari we mushinjacyaha. Uyu mugabo usanzwe ari umuhanga mu by'iyigandimi yinjiraga mu rukiko yitwaje ibitabo byinshi cyane birimo Bibiliya, inkoranyamagambo zitandukanye na dosiye nyinshi cyane ku buryo wageraga ngo niwe munyamategeko uje kuburana. Mu Gushyingo 2012 Dr Léon Mugesera yasabye ko urubanza rwe rusubikwa rukazasubukurwa muri Mutarama 2013 kugira ngo abashe gusoma dosiye ye hamwe n'abamwunganira babone kuburana urubanza mu mizi. Icyo gihe urukiko kandi rwari rwabanje kumuha iminsi 60 yo gusoma paje 40,000 zari zigize dosiye ye, ariko ku munsi hari gutangira iburanisha mu mizi avuga ko amabwiriza yagiye ahabwa na gereza yatumye atakaza iminsi 48 muri 60 yari yamaze guhabwa. Bagiye kumva ijambo rye ahita aremba. Urubanza rwarimo abatangabuhamya benshi cyane ku ruhande rushinja n'abandi. Dr Léon Mugesera avuganaga ko yari afite barenga 57 kandi bari mu bihugu by'amahanga bagombaga kumushinjura. Abamushinja bagize mu rukiko bamushinja byinshi cyane bikubiyemo ibyo yavugiye ku kabaya muri meeting ya MRND, ariko yajya kubabaza bibazo akavuga ati uwo Dr Léon Mugesera uvuga ati nko kugaragaza ko uwo bavuga atamuzi. Muri Gashyantare 2013 ubwo urubanza rwari rumaze iminsi mike yarutangiye kuburanishwa mu mizi, urukiko rwafashe icyemezo cyo kumva mu ruhame imbwirwaruhame yari ikubiyemo amagambo agize ibyaha Dr Léon Mugesera aregwa. Iburanisha ryari ryatangira aho Mugesera ari muzima, ariko yahise abwira urukiko ko arembye bityo adashobora kuburana. Urukiko rwamusubirishijemo inshuro 3 uru rubanza ati rumubaza niba arembye ku nshuro ya 3 ati ndarembye sinshobora kuburana. Uyu mugabo wari witeguye kandi kuburana umuhenerezo
yakomeje gutsemba avuga ko yari yabibwiye abacungagereza bamurinda ndetse n'ubushinjacyaha. Urukiko rw'urutegeka ko aburana ariko arabyanga kugeza igihe urubanza rusubitswe. Uburwayi bwakuriye impaka kenshi cyane mu rubanza. Dr Leon Mugesera yakundaga gutanga impamvu z'uburwayi ndetse hari harafashwe icyemezo kivuga ko mu gihe arwaye gereza imujyana kwa muganga ikamenyesha urukiko. Mu Ukuboza 2014 Dr Leon Mugesera yageze mu cyumba cy'iburanisha yagiye gusuzumwa inkomoko ya kasete yariho ijambo rye, ahita avuga ko arwaye ndetse yerekana impapuro za rendez-vous ya muganga mu bitaro byitiriwe Umwami Faisal. Muri miti yavugaga ko yandikiwe harimo n'igomba kandi kumusinziriza. Ubushinjacyaha bwavugaga ko nta mukono w'ibitaro cyangwa se ubuyobozi bwa gereza biriho, bityo bidakwiye guhabwa agaciro. Bwakunze kugaragaza kenshi ko impamvu z'uburwayi bwa Dr Leon Mugesera ari amayeri yo gutinza urubanza. Uretse Dr Leon Mugesera kandi uwari umwunganizi we Maître Rudakemwa Jean Felix yakunze gutanga impapuro zo kwa muganga zivuga ko arwaye kugeza igihe urukiko rufashe umwanya wo gusuzuma niba ari ukuri, kuko byatumaga kandi urubanza rusubikwa kenshi. Rimwe Dr Leon Mugesera avuze ko iryo suzuma rizatuma we n'umwunganizi we batazongera kubona aho bivuza kuko abaganga bose bazajya batinya kuzabikurikiranwaho. Abajwe niba uwo muganga yaravuze ko atazongera kandi kumuvura kubera gutinya urukiko, Dr Leon Mugesera yagize ati reka nahurira hese nawe sinamuzi, gusa urukiko ni urwego rukomeye kandi rutinyitse, nawe ruje iwawe wadagadwa. Kwa 15/2015 Maître Rudakemwa Jean Felix yaciwe ihazabu y'Rwanda 500,000 by'amafaranga y'u Rwanda kubera gutinza urubanza nkana. Ni nyuma y'uko yari yitabira iburanisha ariko akavuga ko adashobora kuburana kuko akiri mu kiruhuko yandikiwe na muganga. Nyuma y'iminsi 13 gusa, ni ukuvuga ku 28/2015 Maître Rudakemwa Jean Felix yahise yandikira urukiko ko atazongera kwitabira iburanisha mu gihe hatarumvikanwa ku mushahara azajya ahembwa na Minisiteri y'Ubutabera. Dr Leon Mugesera nawe kandi yari yanditse ku 26 Nzeri asaba isubikwa ry'urubanza ndetse yabajijwe icyo abivugaho avuga ko ntacyo yavuga atunganiwe. Dr Leon Mugesera nigeze yumvikana kandi ubushinjacyaha. Mu maburanisha yose yabayeho Dr Leon Mugesera yahoraga ahanganye n'ubushinjacyaha ingingo ku yindi, ndetse niwe wavugaga ingingo nyinshi z'amategeko yumva ko zamurengera, mu gihe Maître Rudakemwa Jean Felix yavugaga bike cyane. Muri Nyakanga 2015 yasabiye gufungwa burundu kubera ibyaha 5 ubushinjacyaha bwari bumukurikiranyeho, ahita avuga ko umushinjacyaha arengereye. Dr Leon Mugesera yahise asaba iminota igera kuri 5 yo kuvuga n'umwunganira, bagaruka mu iburanisha bavuga ko bagiye gutanga abatangabuhamya 57 bashinjura uregwa. Ubushinjacyaha bwavugaga ko bababuze mu myaka 2 ishize, bityo ubu atari bwo baboneka, busaba ko biteshwa agaciro. Muri Mata 2016 mu isomwa ry'urubanza ryamaze amasaha agera kuri 3, urukiko rukuru rwa Kigali rwahanishije Dr Leon Mugesera igihano cy'igifungo cya burundu nk'igihano gikuru kiri mu mategeko y'u Rwanda, ariko ahita akijurira. Dr Leon Mugesera yihannye abacamanza biba iby'ubusa. Kuva 2019 Dr Leon Mugesera yatangiye kuburanira mu rukiko rw'ubujurire, ariko inshuro nyinshi cyane yihanaga abacamanza bamwe mu bagize inteko yamuburanishaga. Yageze ubwo atanga ikirego mu rukiko rw'ikirenga, ariko byose bijya ubusa. Urubanza rurakomeza kugeza muri 2020 urukiko rw'ubujurire kandi rushimangiye igihano cy'igifungo cya burundu yari yarakatiwe n'urukiko rukuru mwaka w'1992, ubwo Mugesera yari amaze kuvuga ijambo rikangurira abahutu kwica abatutsi bakanyuzwa muri Nyabarongo bagasubizwa muri Abyssinia. Ubutabera bw'icyo gihe bwashatse kumukurikirana, ariko ubuyobozi bukuru bwa MRND n'ishyaka ryari ku butegetsi umukingira ikibaba umufasha guhunga igihugu cy'u Rwanda. Dr Leon Mugesera yahise ajya muri Espagne, nyuma ajya muri Canada, ava aba umwarimu muri kaminuza kugeza muri Mutarama 2022 ubwo yoherezwaga mu Rwanda ngo akurikiranwe ibyaha ubutabera bwamushinjaga. Ni Dr Leon Mugesera urubanza rwe rwagarutsweho kenshi cyane, ndetse n'ubu ntiwakora inkuru ngo ubure ibitekerezo by'abantu. Atabavuga uyu munsi amagambo nk'aya Dr Leon Mugesera afungiwe, ati buriya bo bizeye impunity ihoraho, tibajyaga bamuhamagara Mugesera Leon ntiyitabe akababwira ko yitwa Dr Leon Mugesera. Ati mwibagiye kuvuga ko yigeze kandi kwanga kuburanira mu cyumba kitarimo ifoto ya Perezida wa Repubulika y'u Rwanda. Avuga ko nta kigaragaza ko ari mu rukiko. Ati hari abantu baba ibitambo ati by'amateka kubera ko ati bari ati umugabo yarinde muri leta, ati ni hagitifu ubu cyangwa se wa wundi tuzi wavuze ngo bazakora. Ni byinshi byakomeje kujya bivugwa ku rubanza rwa Dr Leon Mugesera.
uyu nguyu rero ni ijambo yavugiye ku kabaya ryagarutsweho kenshi cyane. Reka mbanyuze mu gihugu cy'u Burundi babwire ko naho ngiye tuzagumana. Ni Reverien Ndikuriyo wa CNDD-FDD yaciye amarenga. Umunyamabanga mukuru w'ishyaka riri ku butegetsi mu Burundi rya CNDD-FDD Ndikuriyo Reverien yabwiye abarwanashyaka ko mu gihe bitegura gutora umunyamabanga mushya azakomeza kuba ari kumwe n'ishyaka kabone naho atakongera gutorwa. Ibintu bica amarenga ku mwuka mubi uri hagati ye na Perezida Evariste Ndayishimiye yabigarutseho mu masengesho yo gushima yateguwe n'ishyaka rye rya CNDD-FDD. CNDD-FDD iri kwitegura gutora umunyamabanga mukuru mushya n'abandi bayobozi babo bazayobora imyaka igera kuri 5 iri imbere guhera mu mwaka wa 2026 kugeza 2031. Reverien Ndikuriyo yatangiye kuyobora CNDD-FDD guhera muri 2021 kugeza muri Mutarama 2026. Uyu muyobozi yasabye abazatorwa kuzakomereza aho bari bagejeje, ariko yizeza abanyamuryango ko ntaho agiye nubwo ataba ari ku buyobozi runaka. Ati naho ngiye tuzagumana nubwo ntaba nyiri mu nzego. Nubwo imeze bityo, hashize iminsi havugwa ihangana hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye na Reverien Ndikuriyo ryaturutse ku kutumvikana ku mukandida uzarihagararira ishyaka mu matora y'umukuru w'igihugu azaba 2027. Amatora agiye kuba kuri 25 Mutarama 2026 ashobora kandi gusiga mu buyobozi bwa CNDD-FDD bihindutse byinshi hashingiye ku mwuka mubi umaze iminsi hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse na Reverien Ndikuriyo. Amakuru yemeza ko Ndikuriyo amaze igihe akorera ubukangurambaga imbere muri CNDD-FDD bumufasha kandi kwigarura imitima y'abanyamuryango baryo, cyane cyane abavuga rikumvikana. Mu ntwaro zifashishwa n'abatemera imiyoborere ya Reverien Ndayishimiye harimo kuba ubukungu bw'igihugu kandi bukomeje gusubira inyuma kuva muri 2022 n'icyemezo yafashe cyo kohereza ingabo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zikandagazwa na mama 23 kubyakomeje kugenda bigarukwaho. Hanyuma ubuyobozi bukuru bw'ingabo za Ukraine bwatangaje ko abasirikare b'Uburusiya 1,233,233 n'abandi 20 bamaze gupfira mu ntambara kuva tariki 24 Gashyantare 2022. Iraporo igaragaza ko uretse gutakaza abasirikare Uburusiya bwatakaje ibikoresho byinshi by'igisirikare harimo ibifari 11,633, imodoka z'intambara 23,949, imodoka n'amakamyo atwara ibikomoka kuri petrol 75,644. Ukraine yigambye kandi ko yashwanyaguje intwaro zirasa ibisasu biremereye 36,580, imbunda 1,623 zirasa rokete, intwaro 1,183 zikoreshwa mu guhanura ibisasu byo mu kirere, indege 434, kajugujugu 347, drone 1,114 zifashwa cyane mu bikorwa byo kumenya amakuru ndetse no kugaba ibitero, ubwato 28 n'ubwato bw'intambara ushobora kugendera kandi munsi y'amazi bubiri. Imibare nk'iyi Uburusiya kandi nabwo bukunze kuyishyira hanze, gusa biragoye kwemera ibivugwa na buri ruhande kuko mu gihe cy'intambara usibye urugamba rw'amasaso haba hari n'urundi rugamba rw'amakuru ruri kuba hirya no hino. Mu gihugu cya Uganda herutse kuba amatora. Mukuru wa komite ijejwe imigenderanire mu nama nkenguzamateka Leta Zunze Ubumwe za Amerika Jim Risch avuga ko ubutegetsi bwa Donald Trump bukwiye gusubiramwo ubucuti bufitaniye na Uganda kubera berutse kuba amatora. Mu itangazo yari asohoye mukenguzamateka Jim Risch avuga ku matora aheruka muri iki gihugu cya Afurika y'Ubuseruko, avuga ko yabayemwo amanyanga kugira ngo Perezida Museveni agume ku butegetsi. Amatora ya Uganda yaheruka muri Tanzania yari amatora yo kwiyerekana gusa agamije kwiyemeza ikiringo c'indwi ca Perezida Yoweri Kaguta Museveni ku butegetsi amaze ko imyaka 40. Avuze ibi inyuma y'amatora aheruka muri Uganda aho Museveni yatangajwe ko ari we yatsinze ku bice 71% umukeba wiwe Robert Kyagulanyi Ssentamu azwi ku izina rya Bobi Wine agatangazwa ko yaronse 20% akaba atemera ivyayavuyemwo. Perezida Museveni yaronse butumwa butari buke bw'abategetsi bamukeza harimwo na Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya amwifuriza amahirwe mu gihe kandi arindiriye kurahirira ikiringo ciwe gishasha. Uno mukenguzamateka avuga ko nubwo Uganda ari umufatanyabikorwa wa Amerika mu karere gusumba Tanzania, ubutegetsi bwayo kandi bushingiye cyane ku bikorwa byo gutoteza abanyapolitike, kunyuruza, gufunga ndetse no gutera ubwoba batavuga rumwe na leta ndetse no gukoresha nabi umutungo w'igihugu kugira ngo yigumize ku butegetsi nk'uko biri muri iri tangazo. Umukuru w'iyo komite atabandanya kandi avuga ko Uganda ifitaniye isano n'ibikorwa byo guteza umutekano muke mu karere, ibi bigatuma intwaro iboneka ko ikwiragiza umutekano muke hanze. Avuga ko ingendo zerekanywe na Tanzania hamwe na Uganda
zishobora kandi gutanga akarorero kabi ku bindi bihugu vy'akarere vyimirije amatora. Agira ati Tanzania na Uganda biri mu nzira imwe, ibi bigateza impungenge zikomeye cyane ku ngaruka bishobora kandi kugirira ku bindi bihugu vyimirije amatora harimo Ethiopia na Kenya. Avuga ko ashima ingene ubutegetsi bwa Trump buriko burondera inyungu mu vy'ubudandaji n'umutekano mu karere, ariko akavuga ko bishobora kandi kugorana aravye ingene ibintu bibandanya uyu munsi wa none. Uko umutegetsi kandi mu nama nkenguzamateka asaba ko nk'uko vyagenze muri Tanzania ubutegetsi bwa President Trump kandi bwahezwa gushasha imigenderanire bifitaniye na Uganda mu vy'umutekano uhereye ku kwiheza nimba vyoba ngombwa ko hafatwa ibihano ku bategetsi bamwe na bamwe harimo na General Muhoozi Kainerugaba. Asohoye iri tangazo inyuma y'uko Bobi Wine atavuga rumwe n'ubutegetsi, avuze ko umugore wiwe Barbie Kyagulanyi yugaraniwe mu cumba kimwe muhira we agakubitwa agasinzikara. Ni mu gihe Bobi Wine kandi amaze igihe yifatirwa mu gahanga. None umukuru w'igisirikare ca Uganda General Muhoozi Kainerugaba aho yagiye yandika urukurikirane rw'ubutumwa ku rubuga rwa X kuva mu ntango z'iyo ndwi, aho yavuga ko Bobi Wine yariko ahigwa amusaba kwishikana cane ko naho ahigwa yicwe. General Kainerugaba yarafuse ubutumwa butari buke muri ubwo yanditse, ariko yabandanije atuka Wine amwagiriza ko ari umuhemu. Vyabaye ngombwa ko Bobi Wine aja mu kinyegero. Mu ntango hakwiragira amakuru yavuga ko yari yanyurujwe n'inzego z'umutekano, ariko igipolisi kikaba kandi carabibeshuje. Bobi Wine wenyene ubwiwe yavuye amenyesha ko yari mu bwihisho kubera umutekano wiwe muri ico gihugu ca Uganda. Hanyuma yandi makuru avuga ko Ukraine iriyamiriza igitero c'ubugome c'Uburusiya mu gihe ibiganiro kandi vyinjiye umunsi ugira kabiri. Ukraine iriyamiriza ibitero bishasha vy'Uburusiya mw'ijoro ryakeye vyahitanye umuntu umwe n'abandi 23 bagakomereka, mu gihe kandi ibiganiro na Amerika vyitezwe gusubira gutangura. Umushikiranganji wa Ukraine ajejwe imigenderanire Andriy Sybiha avuga ko iki gitero c'ubugome kitahitanye gusa abantu bacu, ariko kandi cagize n'ingaruka ku biganiro. Intumwa y'Uburusiya za Ukraine za Amerika zimaze iminsi zibonana mu gisagara ca Abu Dhabi, umurwa mukuru wa Emirati zunze ubumwe z'Abarabu, mu biganiro vya mbere vy'ubutatu kuva Kremlin ubutegetsi bw'Urusiya itanguje intambara yiruye kuri Kremlin 22. Isoko yabwiye BBC ko hari intambwe zimaze kandi guterwa, ariko ko ikibazo nkoramutima c'ubutakana kiri mu ngorabahizi. Mu gihe kandi vyitezwe ko ibiganiro vy'ibinyabutatu ya Abu Dhabi vyinjira mu munsi ugira kabiri. Sybiha avuga ko iki gitero kandi c'imaramutima mw'ijoro ryake gisubiye kwerekana ko ikibanza ca Putin atari co mu nama y'amahoro, ahubwo ki muri sentare idasanzwe. Mu ndwi iheze Perezida Donald Trump yavuze ko Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya yemeye kwinjira mu mugambi wiwe yise inama y'amahoro Board of Peace, ishirahamwe rirondera kurangiza intambara ku isi. Putin ntavyemeza. Uburusiya ubugenzura hafi 20 vy'ubutaka bwa Ukraine, harimo ibice vya karere ka Donbass kari mu buseruko. Kremlin ishaka ko Ukraine irekura kandi ibice bitari bike vy'ubutaka ivyo Ukraine iterekwa. Inyuma y'umunsi wa mbere w'ibiganiro, Rustem Umerov alongo intumwa za Ukraine yanditse ku mbuga hwaniro ati inama yibanze ku ngene iyi ntambara y'Uburusiya yorangira, hamwe no kungene nyine ati vyobandanya mu ntumbero yo gushika ku mahoro nyayo kandi arama. Donald Trump ariko aca ku biti no ku mabuye kugira ngo ashike ku masezerano y'amahoro no muri Ukraine, ikintu yiyemeje atarashikako no ku butegetsi kandi ariko gushika ubu akaba ataragishikako. Muri no indwi akagiye yavuze ko izi mpande zombi zoba ari bijuju, ari nka hamwe rero bitokumvikana nk'uko Trump yakomeje kugenda abishimangira. Ukraine iritabira ibi biganiro kubera igisha amahoro gusumba ibindi vyose, ariko kandi kubera ikikeneye ko Amerika itobivamwo. Umwaka uheze yararonkeye icibwa gikomeye cyane igihe Donald Trump yahagarika akanya gato ivyo kuyiha amakuru yigendereza n'ifashanyo ya gisirikare. Mu nama yariko ibera i Davos mu Suisse, Perezida Volodymyr Zelensky yarabonanye na Trump, bakaba avuga ko ikiyago yagiranye nawe cari ciza koko, akaba kandi yiteze kuronswa izindi fashanyo za gisirikare zigizwe n'uburyo bwo kwivuna ibitero vyo mu kirere vy'ubutaranako by'Urusiya.
kenshi akunze kandi kugaragara yirijwe iyo avuye mu mubonano na Donald Trump, ariko ubu yaragaragaye afise akanyamuneza kadasanzwe, ariko agumana amakenga ku bishobora kandi kuva muri biganiro biriko bibera muri Emira Zunze Ubumwe z'Abarabu. Avuga ko ibiganiro ari intambwe nziza, ariko akaba kandi adashaka kwemeza ko hari igikomeye kizovamwo. Agira ati turifuza ko iyo dushikana aho twegereza amahoro, vyose bihagaze ku butaka bw'igihugu cacu. Zelensky akunze kuvuga ko begereje amahoro, ati ku rugero rwa 90%, ariko 10 ni igice ati kigumye gusumba vyose kandi gishobora gutuma Urusiya bwanka umugambi w'amahoro wose. Vyose biri ku karere k'ubuseruko bw'igihugu cacu, vyose bihagaze ku butaka. Iki ni ikibazo kitararonkegwa umuti, ati niko asigura mu kwerekana inzitizi ya mbere nini. Avuga ko igisigaye Kremlin ivuga ko ari nkamwe itoronka ivyo yifuza muri inzira y'ibiganiro, ko izobishika ko mu kurubuga rw'intambara, nubwo gushika ubu isa niyananiwe. Abanyapolitike barakunze kandi kuvuga ivy'imirongo itukura, ariko kandi kuri iki gihugu ukibaza kuri Donbass, uno murongo utukura iciwe n'amaraso y'ingabo zimaze kandi kuhapfira zirwanira. Rero kuri Zelensky ubu ni umurongo ntarengwa. Ikindi kibazo itekerezwa kwigwa ko muri Emira Zunze Ubumwe z'Abarabu nico Amerika yakora mu buryo bwa gisirikare, ari nkamwe bishitse Uburusiya bugasubira gutera Ukraine. Iki nico Ukraine yitwa ubushingizi bw'umutekano, ivuga ko ari nkenegwa. Zelensky avuga ko Amerika na Ukraine bahejeje kumvikana, ariko nta makuru aramvuye kuri uno mwumvikano araje abona kugeza magingo yangaye. Reka rero mbashimire cyane kandi mbifurize kumeza kugira ibihe byiza. Harimo amakuru menshi cyane turakomeza kuyaganiraho, yaba yavugwa mu gihugu cy'u Rwanda, yaba muvugwa mu karere k'ibiyaga bigari, mu gihugu cy'u Burundi, mu gihugu cya Uganda, Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ni byinshi bivugwa ku mirongo y'imbere ku rugamba, aho M23 ikomeje kurwana n'ihuriro na coalition irimo FRDC, FDLR ndetse n'abacancuro batandukanye. Turaza gusubira mu makuru